Turabaramukije amahoro y'Imana, bwoko bw'Imana aho muri hose. Icyubahiro kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi Imana yongeye kudutiza kano kanya kugira ngo dusubire kubana namwe ubugira kandi. Turakengurutse ukuntu mwamamo dukurikirana. Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza, Imana ibiteho. Ku mazina nitwa Niyorugira Gedeon, uw'Imana yagiriwe ubuntu, umurinzi arimba indirimbo zo guhimbaza Imana gospel. Turakengurutse dushimira Imana kano kanya Imana turonkeje ku kubana namwe. Ndumva atavyinshi twoganira atari ijambo ryayo, ariko imbere ya byose ubanze ushime Imana, uyikengurukire. Imana ikuzigama, Imana ikugeze ino saha na kano kanya, wumve ufata umwanya wo kuyishima no kuyikengurukira. Ni Imana ikwiye amashimwe, ni Imana ikwiye guhimbaza, ni Imana ikwiye gutazirwa. Ibyo ucamo byose wumve woyishima, ukayikengurukira, ukayihimbaza. Hari amajambo y'Imana nubwo tuba twaranayisangiye canke nubwo wohejeje kuyasoma, ariko ndumva twosangira n'amajambo y'Imana. Petero na Yohana bakiza ikirema. Petero na Yohana bakiza ikirema. Ico gihe bari bagiye kwisengera, ariko ikirema kirabahamagara, kirabasaba ati mugire icyo mumfasha. Ariko Petero na Yohana bashitse baramubwira bati icyo dufise turakiguha. Nawe agira amaziko yo kwakira icyo kintu bafise, kuko yarabona ko ari abantu bashajije bambaye neza, bafise amafaranga menshi, amadolari ibiki n'ibiki, ariko nawe baramubwira ati icyo dufise turakiguha. Arindira yiteze kwakira icyo bagira bamuhe. Hama reka tubasangire uno murongo, tuwusangire nawe aho uri, ufata akanya keza tubane nacu, ubane nacu. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 3 turahera kuno murongo wa mbere. Haravuga hati, ijambo ry'umutwe riravuga riti Petero na Yohana bakiza ikirema. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe co gusenga, nico saha 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterurwa bakamushira kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyu abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso, bona Yohana aramubarira ati nuturabe. Abashira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati ifeza n'izahabu ntavyo mfise, ariko ico mfise ndakiguha. Mw'izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Arabaduka, arahagarara, atangura gutambuka yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yakora yicara kw'irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumigwa cane, batangazwa n'ibimubayeko. Imana ishigwe hejuru cyane. Hari igihe bazotangazwa n'ibizokubako Imana igukoreye igitangaza. Hari igihe wabaye mwirinde, umuntu wese akama ahaciye aguca ahantu, agucako abona ataco umenga uzovamwo, ata kintu na kimwe uzovamwo, kuko n'ubu iki kimuga coco nta kwitega gutambuka vyari birimo. Oya, igitangaza co gutambuka ntaco yari yiteze. Yari yiteze igitangaza c'uko bamuha amafaranga akaza arashira ahayandi bamuha yashize. Ariko umunsi n'isaha
n'umunota n'umusegonda bishitse acatangura gutambuka. Yari amaze imyaka myinshi yicara kw'iyo rembo asegerereza abinjira bagiye gusenga, kandi nta n'umunsi n'umwe yabwinjire muri iryo shengero. Ndavyibaza naho atavyanditse, kuko igikorwa ciwe cari c'uko bamutereka ngaho imbere y'irembo ry'urusengero asegereza gusa. Ariko isaha n'umunota n'isegonda bishitse vy'uko nawe yinjira mu rusengero, Petero na Yohana baca baraca buzuye ubwiza bw'Imana. Arababona atagase, bamerewe neza. Aravuga ati, aba uno munsi bampa amafaranga afadika menshi. Hari igihe ushobora kubona umuntu ukavuga ati, mu bantu bambereye igisubizo, bambereye inyishu n'uyu, nta wundi. Uwe ndabona yuko imihezagiro yose iva muyu, ukabiraba mu buryo bw'umubiri. Nawe ntumenye yuko nawe yoba yifitiye ibindi bibazo. Uhanga amaso Imana. Imana nishoboye byose. Icyo ukeneye cyose ugisabe Imana, nishoboye byose. Kuko umuntu ashobora kumusaba ukavuga ati, naka ndabona ni wewe ushobora kumfasha, ariko ukaje usanga nawe ifite ibindi bibazo bitandukanye. Cyangwa umuntu ashobora mbere kubera ibishobisho akagusezeranira ikintu, ariko ntagishitse, kandi yavyivugiye n'umunwa wiwe aravuga ati, jewe wowe ndagusezeraniye nzogukorera iki, ariko ntagikore. Imana abantu mwene bababarire, kandi Imana ibashoboze, kuko hagusezerana ntushitse wotuma ubura ico usezerana. Imana igutahuze uzora usezerana ico ushobora gushitsa, kuko hariho abantu bashobora kubesha bagatwarwa n'ibishobisho. Cyangwa nko mu mashengero ukabona wowe niwiyemeza iki, nawe niwiyemeza iki, yego ukaciyemeza, bakavuga ati, mbere rero je kwiyemeza kw'iwanjye ngoma niyemeza ibirenze, kugira bose bamenye yuko je ndi umuntu w'umutunzi afise ibintu vyinshi, ariko ntunabishitse, ntunabitanga. Ico rero ni icaha gikomeye cyane. Ivyo usezerane ivyo ushobora gushitsa, Ndibaza turi kumwe. Ico uzokora cyose, ico uzokenera gusezerana cyose, usezerane ico ushobora gushitsa. Ntuzu twawe n'ibishobisho ati, jewe ibikini ngo ndumva novuga. Oya, banze wiyumvire. Hagusezerana ntushitse utuma ubura ico usezerana. Rero ntitwari tugiye kure cyane ya rino jambo, ariko umenye ico urimo cyose nta hantu nawe Imana itokugora. Niki kimuga cyavutse ari kimuga, yego kuva akiri uruyoya ari kimuga, kuva ku myaka nk'ibiri hose ari kimuga, kuva ku munsi umwe imyaka nk'ibiri eka atinda aranakura ari kimuga, bama batereka ngaho. Ariko umunsi wo gutambuka kwiwe sinzi ko nzi kurabitahura. Umunsi wo gutambuka kwiwe wabaye uwo munsi Petero na Yohana bamuciyeko nawe akabasega, ariko umunsi wo gutambuka cyuba uwo. Mbere ntiyata ibyo kwavura inivo yo kugenda wakurya umwana arakura ubwa mbere aravuka, hama kugira ngo no kwicara hamwe teshura kwicara izosi ngo rigume rihagaze ku mubazo bashigikirizo cyose kabirengana, hama kagera igihe atangura kuzaricara umwana, hama yicara yikubita hasi, hama agatangura kuzatambuka yikubita hasi. Ivyo ico kimuga cyo nticandabiciyeko. Uwo munsi nyene Petero na Yohana bashitse bavuze gusa rimwe gusa ati, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo, va hasi utambuke. Ivyo kwavura ntivyabaye ngo yahera ako kanya nyene atambuka, mbere atangura gutambuka yiterera hejuru. Niko ari gutambuka gusa ahimbaza Imana. Imana ishigwe hejuru, Imana irushirize gushigwa hejuru, kugira kandi Imana igenda dukorera ibitangaza ko bukeye ko bwije. Imana igenda turwanirira, Imana igenda dutsindanishiriza, ikugirire neza, ikwiteho. Ndashima Imana igenda ituvura. Hari indwara nyinshi zigenda zishaka kutunyikiza, ariko Imana ikadutsindanishiriza, nawe kurwanirire, nawe kuneshereze. Hari indwara nyinshi zakurondeye, zashatse kukunyikiza, zashatse kukwica,
ariko Imana ireze kurengana. Icubahiro cyose kirushize guhabwa Imana ubugira kandi. Turashimye Imana, turakengurutse ubugira kandi ukuntu ariyo yama ituremesha, ukuntu ariyo yama turwanirira, kandi ukuntu ariyo yama dusindanishiriza. Imana irushize kuguhezagira ubugira kandi, igutanguze na rino jambo umenye iyatumye kirya kibuga gitambuka ntiyonanirwa niyo ndwara yawe. Yego, iyatumye ubutumwa wiyumvira ati iyatumye ikimuga cya Musa ari ikimuga gitambuka, none yonanirwa na bino bibazo ndi oya, ntiyonanirwa no kukuburanira oya. Ni Imana ishoboye byose, ni Imana twitayeho, Imana igenda turwanira uko bukeye ko bwije. Reka ndahasubiremo nawe wumvirize ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 kuno murongo wa mbere turamanuka. Petero na Yohana bakiza ikirema. Petero na Yohana bariko baraduga baja mu rusengero mu gihe cyo gusenga nico saa 9. Hari umuntu yaremaye ibirenge uhereye kuva mu nda ya nyina, yama aterurwa bakamushyira ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza, uko bukeye kugira ngo asege abinjira mu rusengero. Uyu abonye Petero na Yohana bagira binjire mu rusengero, arabasega ngo bamuhe. Petero amuhanga amaso na Yohana, aramubarira ati nuturabe. Abashyira ku mutima agira ngo hari ico bamuha. Petero aramubarira ati feza n'izahabu ntavyo mfise, ariko icyo mfise ndakiguha. Mu izina rya Yesu Kristo umunyanazareti, va hasi utambuke. Maze amufata ukuboko kw'iburyo amukura hasi. Ako kanya ibirenge vyiwe n'ingingo zavyo bica birakomera. Baduka, arahagarara, atangura gutambuka, yinjirana nabo mu rusengero, atambuka yiterera hejuru ahimbaza Imana. Abantu bose babona atambuka ahimbaza Imana, bamenya ko ari we yahora yicara ku irembo ry'urusengero ryitwa Ryiza asegerereza. Barumigwa cyane, batangazwa n'ibimubayeko. Imana ishigwe hejuru cyane. Hari ibintu Imana izogukorera, hari ibintu Imana izogukorera, abantu bose bagatangara bakavuga bati uya mbebasha ni naka. Hari ibintu Imana izonkorera, abantu bose bagatangara bakavuga ati mbega urya ni Gedeon. Nawe aho mvuze Gedeon ishireho izina ry'iwawe, uvuga ati hari ibintu Imana izonkorera, abantu bose bagatangara bakavuga ati mbega urya ni naka, kubw'icyubahiro cyayo. Rero wa mwanya mwiza wo kwibukanya, tumenye uwo tukwiye gutabaza. Ni Imana ishoboye byose. Imana yakoreye kino kimuga kikiza, iragikura hasi kiratambuka, kirinjira no mu rusengero. Hari hagize imyaka myinshi gisegereza kitinjira mu rusengero. Iyo Mana ni ishoboye byose, iyo Mana ni ishoboye kugira neza, iyo Mana ni ishoboye kuguhezagira, iyo Mana ni ishoboye kurwanirira. Imana iguhezagire, Imana ikugirire neza, Imana ikwiteho, Imana irushizeho kurwanirira. Mwari kumwe na Niyorugira Gedeon, abakunda kandi abubaha. Imana irushize kubagirira neza. Mugire ibihe byiza. Ntitwibagira kubaha inimero zacu, mufite icyo mutushobora kutubwira, twebwe ntitwinyegeza oya. Nimero zacu ni 69 20 28 28. Ntitwinyegeza 69 20 28 28. Apere cyangwa WhatsApp irakora, cyangwa 68 30 65 33 68 30 65 33. Izo zose zirakora kuri WhatsApp cyangwa apere isanzwe. Mufite icyo mushobora kutubwira, murahawe ikaze. Ariko tutera intege cyangwa kugira icyo mutubwira icyo cyose, Imana ibibahezagire. Imana yo mu ijuru ishize kubagwanirira, Imana yo mu ijuru ishize kubatsindanishiriza. Mugira ibihe byiza aho muri, kandi mwarahezagiwe. Shalom, shalom.